nuko cambere cyo gutanga amaraso ari nko gutanga ubuzima. Niyumva kubw'iki gikorwa ubundi sije nabonye uyu munsi urageze. Rero iyo bitanze amaraso tuba dutanze ubuzima kugira ngo abantu babone Kristo babone ukiza kwa Kristo biciye mu bikorwa byacu nk'ugwaruka. Ugwaruka rwo mu ishengero ry'Abadventiste twama dufise umunsi mukuru mpuzamakungu aho duhamagarirwa twese nk'ugwaruka ndetse n'abizera ko dukwiye kubana hafi n'abagenzi bacu na cyane cyane muri kwa kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu. Uko umwaka utashe ugwaruka rw'Abadventiste w'umunsi w'indwi rwama rufise umunsi mukuru wo kwiziza Global Youth Day. Uyu munsi ugwaruka rw'Abadventiste w'umunsi w'indwi i Bujumbura tukaba twakoraniye mu kigo Serentes gutanga amaraso. Kwizina ni Master Guide Dadibria niyo ngabo nkaba ndi president wa komite mpuzabikorwa ejwe ugwaruka hano muri mission ya Bujumbura. Hamini byari nk'ivyo yego ese akamenyero mpuzamakungu kibanza ndetse tubona ari kibanza cyo gutangiramo amaraso bimeze gute nubwe mubikora gute muri rusange kugira abandi bashobora kuba babumviriza? Murakoze cyane nkuko byama bigenda uyu ni umunsi udasanzwe uguhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe ugwaruka w'Abadventiste umunsi w'indwi kw'isi yose ndetse ngahi iwacu mu Burundi. Rero ugwaruka uko bimeze twaramutse dusedukana n'iyonka ugwaruka rwose duhereye ku bana bato batohozi abaserukizi ugwaruka rukuze n'ubwo abayobozi bakuru kugira ngo dufatanye n'abandi bagiya bose bo kw'isi duhimbarize hamwe umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe ugwaruka w'umunsi w'indwi. Ego igikorwa muri ko muragikora muri ko mugikora muri yahe ntumbero muri rusange? Murakoze cyane iki gikorwa tugikora mu ntumbero yo gufasha cyane cyane abantu bari hanyuma y'abandi na cyane cyane nk'abantu bagwaye abantu bakenye abantu tubona yuko bafite ubuzima bubi tukababa hafi tukabafasha na cyane cyane muri yandinganizo yo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu kugira ngo dushobore kuremesha abandi ndetse n'abataramenya Imana dushobore kubabwira ubutumwa bwiza bashobore gutahura umwami wacu Yesu Kristo. Ego mu kurangiza tuvuye mu kino kibanza nk'ugwaruka rw'Abadventiste ni igikorwa cyo gufasha kumbure gutanga amaraso ku bantu baba yakeneye muca mwerekeza mu cyayi kibanza. Murakoze cyane twazindutse tuza hano mu kigo ca Senetes gutanga amaraso nkuko mubibona no gwaruka rwinshi birimo n'abizera sigitigiri gitoya cyane n'igitigiri cinshi bari cyatanga kandi kwagenda neza gutanga amaraso ni muri yantumbere kugira ngo dushobore kuramura ubuzima bw'abantu benshi bakeneye amaraso bakeneye kubaho. Hama ikiboni cyahera duca twerekeza ku bitaro hospitale Mpanda ngo dushobore gukora ikindi gikorwa cyo kuraba abagwaye bahagwariye batandukanye tubaremeshe tubabwire ubutumwa bwiza hama kandi tunabatekeye n'agakemanye tuzugena tubashiriye yatoza kubabwira mu kanya kari imbere ko gakemanye isi gato mugabo karagizwe n'ibifungurwa bitandukanye amasabune impuzu ibiharage ibigori umuceri n'ibindi bitandukanye byinshi ni yantumbero yo gufasha nkuko ikivugo cy'umwaka kivuga gusabikanya guciye mu bikorwa nivyo ariko tugera kuri abo bantu bari hanyuma y'abandi kugira ngo dusabikanye ibyo twashoboye kuronka muri ntumbere ko kuba hafi no kubafasha. Tubabonye mwambaye umwambaro usa ndetse muri rusange nkuko mwatubwiye ni umunsi mukuru wahariwe ugaruka rw'Abadventiste mu munsi w'indwi. Mwebwe ntimukora mu kwinezereza mukora mu kugira ngo mufashe abandi na cyane cyane igikorwa cyo gutanga amaraso nacyo ntimugisiga inyuma. Turabye umugwi nkamwebwe mufise icivugo cyangwa se ikindi kintu gishobora kuba kibaranga no mu majambo ugasanga ico kintu kirashobora kugira abo gifashije nk'icivugo cyanyu cy'uyu munsi kimeze gute? Murakoze cyane nkuko twabivuze icivugo cy'uyu munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe ugwaruka rw'Abadventiste umunsi w'indwi kiravuga ngo ubumwe mu gikorwa canke gusabikanya guciye mu bikorwa. Ni ijambo ryiza cyane aho duhamagarirwa twese nk'ugwaruka ndetse n'abizera ko dukwiye kubana hafi n'abagenzi bacu na cyane cyane muri kwa kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu. Hama bico civugo cy'umunsi mukuru mpuzamakungu twaje tubona isomo aho turisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kigabane ca 4 umurongo wa 31 haravuga ngo baje gusenga aho bakoraniye haratigita bose muzuzwa muhemu yera bavuga ijambo ry'Imana baciza amanga. Imana ishimwe cyane. Rero biraboneka yuko ari isomo ryiza cyane ingene bahawe muhemu yera izindi ntumwa
noneho bavaho bagenda ku gikorwa c'Imana kugira ngo bamamaze ubutumwa bwiza bwa Yesu, noneho n'abataramenya umwami Yesu bashobore kumumenya, abihana bihane bakira umwami Yesu. Ego murakoze umuryango wa Kwizera Fernand David mukuru w'ishengero mu Kanyosha kandi Master Guide n'umugore wanje ni Master Guide, abana nabo bana ko bakiri bato n'abavantiriye mu mugwi ugwaruka rwadonse umunsi bindi. Yego tubasanze make mu kibanza, ndetse ikibanza kiriko kiregeranirizwamo amaraso nk'umuryango wa Fernand David. Bimeze gute ko tubasanze n'abana bato baratanga amaraso? Abana bato batanga amaraso ariko kubera ko ari umunsi udasanzwe, umunsi mpuzamakungu ugwaruka ku isi yose mu kinyarwanda basi umunsi w'indwi, nico gituma guhera ku bayobozi bakuru gushika ku bana bato abo twita abavantiriye twese turitabiriye umunsi mpuzamakungu kugira ngo biciye mu bikorwa vyiza no gushika ku bakeneye gufasha gusumba abandi bishobore kwerekana urukundo rw'Imana biciye mu bikorwa byo gufasha, harimo gutanga amaraso. Kanatsindazi ko hari abantu benshi bagwaye bakenera amaraso, rero iyo dutanze amaraso tuba dutanze ubuzima kugira ngo abantu babone Kristo, babone ukiza kwa Kristo biciye mu bikorwa byacu nk'ugwaruka. Yego ni kuko ciza, ndetse aho bamwe usanga biba binagoye kugira baronka amaraso. Mwebwe nk'umuryango ndetse no muno muryango nyine musanzwe murimo, ibi bintu bikorwa kangahe mu mwaka canke se mu kwezi? Dusanzwe tubikora igihe cyose umunsi mpuzamakungu baye, ariko niyo bishitse bifise umwanya muza busanzwe turabikora, ariko ishitonwa nuko umunsi mpuzamakungu tutigera tubura, tuma tubyitwarira ku buryo ko tugikora kugira ngo dushigikire abantu bari mu bihe bidasanzwe. Muri ibyo bikorwa byose mukora kuri uno munsi, mwebwe nk'umuryango wa Fernand David muyumva gute, na cyane cyane iyo musoje ibikorwa by'umunsi wose? Twiyumva neza cyane kuko tuba turiko turashitsa itegeko rya Kristo ry'urukundo, aricyo kiranga umukristo. Rero gufasha itegeko Kristo yaduhaye nk'abantu twamumenye, kugira ngo biciye mu bikorwa vyiza abantu babone ko Imana iriho kandi igira neza, gutyo nabo ntibashobore no kuyizera. Hambavu yo gutanga amaraso muno muryango, muca mwerekereza ku cyahe gikorwa canke se ni gutanga amaraso byonyene? Nk'abandi bose bagize umugwa rw'umunsi w'indwi imbere ku isi yose, hambavu yo gutanga amaraso hari n'ibikorwa byinshi dukora tugashikira kugira ngo uyu munsi by'ukuri ushike ku ntumbero, hariho gutanga ifungurwa, impuzu n'ibindi bifashisha abantu bari mu bihe bikeneye gufashwa. Rero natwe nk'umuryango twaritabiriye nk'uko abandi bose umunsi w'indwi bitabiriye barashigikira, aho mu kanya baba dusimbira ibitaro byo ku Mpanda kugira ngo ibyo twegeranije nk'ugwaruka twese dushobore kuja kubifashisha abantu bagwariye muri ibyo bitaro. Ukuntu niyumva kubw'iki gikorwa, ubundi sije nabonye uyu munsi urageze. Nivyo ku myaka mfise nubaye narasezereye ibikorwa by'ugwaruka, ariko kandi ni byiza niyo umuntu abikoze gushika mu busaza bwiwe, kuko narabaye mu muhari w'ugwaruka kuva nkiri muto, ngera imigwi yose narayiciyemo kandi n'ubu ndayirimwo, kuko bimparirwa mu rwego rw'abayobozi bakuru, naho umengo ndashaje ariko ni mu rwego rw'abayobozi bakuru. Ibirenda bikunda cyane kuko biri mu byandeze, mu ndero twahawe kuva tukiri bato, ijambo ry'Imana twarereshejwe, amasomo twafashe, ibikorwa twakoze byo kwitanga n'ibyo gufasha, byose twabikoreye indero nyamukuru twabihariwe muri uyu muhari w'ugwaruka. Nico gituma naho umuntu abashaje canke akuze abona umenga arabirengeye, ari ngombwa kubigumamwo, kuko n'impetso iduhetse kuva tukiri bato gushikana n'ubu. Niyumva neza rero, niyumva amahoro, ahubwo ndahimiriza ugwaruka ugenzi rwanje kwitabira akamo nk'aka, kandi niba bikorera rimwe mu mwaka gusa, ahubwo umuntu wese afise ikarata yo gutanga amaraso abikora rimwe mu mezi atatu, ukaba wagize umuntu ufasha, ukaba wagize umuntu ukiza, aba ari ibintu byiza cyane, aba ari ibintu by'ingenzi ku muntu, kandi wandikishije amateka, kuko kuri wa munsi ibitabo biriko bizingururwa mu ijuru, bazokubaza igitigiri cyawe wakijije, mbega uzerekana bangahe.
ni ngombwa rero kugira ngo twitabire aka kamo kandi tubikunze tubinezererewe kuko nico twahamagariwe kuri nosi guhindura isi no gufasha abakeneye ubufasha bwacu. Murakoze. Ugwaruka twaje mu civugo kiri mu rurimi rw'icongereza. Icivugo kivuga giti communion in action, ni kuvuga ubumwe mu gikorwa. Nkuko bisanzwe uyu munsi mukuru twama twawuhimbaje nk'umwaka utashe mu kwezi kwa gatatu mu ndwi igira gatatu yako. Uyu munsi rero twaje gushigikira urwaruka. Bimwe mu bikorwa turi bukore mu bumwe nyene bwacu harimo iki cambere turimo cyo gutanga amaraso. Gutanga amaraso ni gutanga ubuzima. Iyo umuntu atanze amaraso umenye ko haba hari uwundi muntu ukijije yarayakeneye, kandi nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo twabihereye ubuntu tubitangire ubuntu, nako tugomba kubikora uko nyene tubikorera bene wacu bakeneye ubufasha nk'ubu. Nkagirwa ko mbere mpamagarira n'abandi kwitabira akamo ko gutanga amaraso, kubera yuko iyo wagiriye amahirwe ukaba ukomeye, amaraso yawe abandi baba bayakeneye kugira ngo nabo babeho. Aha rero turi mu kigo Senetes i Bujumbura, aho twaje gutanga ubuzima. Turizera neza yuko amaraso ari butangwe uyu munsi ni menshi cyane ugereranije n'ibindi bihe, ko kuva umwanya tumaze ngaha hamaze kwakirwa abantu batari bake, mbere n'abaganga babyifashamo neza bahavuye bongereza igitigiri cy'abakira gura mu gikorwa kinyaruke. Turizera neza rero yuko igikorwa cy'uyu munsi ari igikorwa kidasanzwe kuri twebwe. Ego nyuma y'iki gikorwa hari ibindi bikorwa tuza kubandanya byo gutanga imfashanyo z'ibifungurwa, impunzu n'ibindi bikenewe kuba bikeneye. Ubwo rero uyu munsi wose n'indwi yose izohera igikorwa kituranga ari igikorwa cyo kwitangira abandi. Ni Ivyiza Desta. Murakoze cyane. Ivyiza Desta tubasanze mu kino kibanza ndetse batangiramo amaraso. Ni gikimwe kibasunikira kuba mutanga amaraso? Ikintu kintumiriza gutanga amaraso nuko cambere cyo gutanga amaraso ari nko gutanga ubuzima ku bantu baba bayakeneye. Birababaje kumva yuko nk'umuntu yabuze amaraso agapfa kandi hariho uwundi yari kuyamuha. Nico cyatumye nshikaho uyu munsi. Ego mwambaye umwambaro uri ku ijambo rivuga ngo ubumwe mu gikorwa. Ibi bintu ubumwe mu gikorwa bihurira hehe n'ibi bintu byo gutanga amaraso? None ntiyumva yuko gutanga amaraso ari bumwe n'ubundi atari urukundo wumva wabikora. Yego mwambaye umwambaro twagiye tubona uri kamajambo aba agi atandukanye. Tumaze kubona Global Youth Day, kuri mwebwe bisigura iki ku bantu batavyumva ibi bintu? Global Youth Day ni umunsi mpuzamakungu wahariwe abajeya ku isi yose. Niyo mpamvu mwe muca mubikora mu ntumbero yo gufasha abandi batishoboye. Nkuko twaje ngaha tugatanga amaraso n'abandi turashobora kubashikira mu bundi buryo butandukanye. Chef Guide Nzoyisaba Olivier. Yego murakoze. Icyo dushaka guhera ko dukubite tubangura ubumwe mu gikorwa niko no byitwa no gutanga amaraso, ibi bintu bihurira he? Okay, ubumwe mu gikorwa ubwa mbere na mbere ni ugushira hamwe. No kuvuga ko ni ubumwe mu gikorwa atari mu majambo gusa, ahubwo kubishira mu ngiro. Hama gutanga amaraso kuri twebwe niwo muhamagaro wacu. Nkuko mubona byanditse aho, donner du sang égale donner la vie. No kuvuga ko gutanga amaraso ubutanze ubuzima. Nkuko rero niwo ubuzima turimo, abakeneye amaraso ni benshi. Hari abantu bava mu uyu mubiri kubera ko babuze amaraso, naco gituma natwe tuba dukeneye kurokora ubuzima bw'abo bantu. Je nitwa Manamura Samuel, nkabandi umwe maze yashengero bishengero rya Gatumba y'abandi bari mu Suwindi mu Gatumba. Yego tuko turabaraba tubona muri abantu mukuze, ariko jewe bavuze ugwaruka numva nyene abantu bakiri bato. Namwe tubasanze mu kino kibanza bimeze gute? Abantu batanga amaraso harabamo n'abantu bakuze canke amaraso atanga abantu bakiri bato? Okay, amaraso novuga katagira imyaka
kuko n'abakuze bakeneye amaraso. Kubw'ivyo rero uwo ari we wese ku myaka yiwe yaba afise ibiro birenga 50 ashobora gutanga amaraso. Dushaka kumenya rero wowe byagenze gute kugira bifatanye n'urwaruka kandi tubona umenga urugwaruka waramaze nko kurenga gatoya? Okay, en fait mugabo ni uko mbona ndasharugaruka mugabo niko nabivuga kuko nta myaka 40 ndarenza ku mbere visi gikuriye niko nabivuga mugabo no ku bandi kuko igikorwa si cy'abajene gusa n'abatama mu gikorwa barakenewe. Abatama mu gikorwa nkuko byamye biravugwa kenshi iri jambo risigura gute ico twakwitwa ubumwe mu gikorwa nkuko abantu benshi bagiye barabivuga? Okay, hamaze kuvuga yuko ijambo ubumwe ko twese hamwe nkuko bavuga ati twese hamwe birashoboka nuko natwe mu Advance w'indwi twese hamwe mu gikorwa cy'Imana birakwiye ko tugikora. Izina nitwa Nterakigwa Etienne, sanzwe ndumwizera mu shingiro rya Advance umunsi w'indwi, nkaba nkorera ibikorwa by'Imana mu shingiro rya Maramvya mu Girigiri. Yego murakoze cyane. Dushaka kumenya hari ibibazo byinshi twagiye tubaza abantu kandi batandukanye ntitwoza turabisubiramwo. Dushaka kumenya ngo disigurira kino kintu gute ubumwe mu bikorwa, ubumwe mu gikorwa. Hariho benshi badashobora gutahura bino jambo. Ubumwe mu gikorwa miyani majambo ni ugushira hamwe. Ugushira hamwe mu gufashanya mu bihe bikomeye no mu bihe byiza. Yego. Mu bisanzwe muri rusangi gufashanya mu bihe bikomeye mu byiza n'ibyoroheje. Dushaka kumenya mwe gufasha kwanyu mu majambo abiri mu bikora gute? Kwisinze ku bikorwa byatumye uno munsi tuba ngaha, bamwe muri bagenzi bacu bakunda guhura n'ibibazo byo kubura amaraso. Rero ico ni gihuwa gihambaye kuko keshi y'umuntu arashaka gutakaza ubuzima kubera ko yabuze ubufasha bw'amaraso. Uno munsi rero twashimye gufasha umugwe bumwe mu gikorwa kugira ngo dushobore gutabara bene wacu bashaka ko bafise ibyo bibazo. Kuzina ndi umwizera w'ishinga rya Advance umunsi w'indwi Ndesega Benjamin. Ego tubasanze mu kino kibanza sakamenyero kanyu muri ko murakora iki biriko biragenda gute ivya hano? Ego nkuko umuhamagaro w'ijambo ry'Imana uduhamagarira gutabara no gufasha, twaje mu kino gikorwa kugira ngo dushobore gutabara abageramiwe, abagwaye, kugira ngo dushobore gutanga amaraso dusabikanye ubuzima na bene data. Tuko turabaraba mwambaye umwambaro kandi ubaranga kandi muraberewe cyane. Dushaka kumenya muri rusangi nicaye kivugo muri ko murakora kuno munsi ndetse no muno mwaka. Murakoze cyane. Kivugo turiko turakorera ko uyu munsi ni ubumwe mu gikorwa. Si nga mu Burundi gusa, ni ishengero ku rwego rw'isi yose dusabikanije kino gikorwa. Murakoze. Ku mazina ni Ndowayo Freddy, sanzwe ndi umuyobozi mukuru. Hanyuma mu bikorwa byo kuri uno munsi sanzwe ndi umunyabanga wa komisiyo ijejwe gutunganya uyu munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe urwaruka rw'Abadvance umunsi w'indwi. Hanyuma nkuko bisanzwe twaje hano tuje gutanga amaraso. Mwavuze muti we kuba watanze amaraso wiyumva gute? Nibaza ko nabinezerewe cyane kuko niko kamenyero kanje, kubera ko umuntu yatanze amaraso abaramiye ubuzima bwa mugenzi we. Iyo rero yamiye ubuzima bwa mugenzi wawe ni ikintu gikomeye cyane, kubera ko uwo muntu bumurokoye ahantu hashobora kumujana mu rupfu, ariko kubera ko wemeye kumuha amaraso ukaba umugabanirije ubuzima mu bw'iwawe usanzwe ubufise. Rero ico kintu ni ikintu gikomeye gose. Nico gituma turarikira n'abandi bantu bashobora kuba batwumva igihe nk'iki barahamagariwe kuza gutanga amaraso kugira ngo nabo barokore ubuzima bwa benshi ushobora kuba buri ko buraje mu kaga. Murakoze. Mwebwe mutanga amaraso kangahe mu mwaka? Kubijanye no gutanga amaraso ku ruhande rwanje jewe ndayatanga rimwe mu mwaka. Igihe cyose dufise uyu munsi mpuzamakungu hari urwaruka mba ndavyiteguriye ko ntegerezwa gutanga amaraso, kubera ko niko akamenyero kanje kari. Nitwa Bukuru Jean Galois, sanzwe ndi umuyobozi mukuru. Nkaba ndi umunyamabanga wa komite mpuzabikorwa. Ego turi mu kino kibanza, ndetse ikibanza yakijeje kwegeranya kumbure amaraso kumbure kugira ngo gishobore kuyihaba yakeneye. Muri tubasanze ngaha
ibi bintu mubikora gute bigenda gute kugira mushobore kwegeranya abantu bangana uko muberekeza kwa kino kibanza? Ego nkuko twaje tugana hano muri kino kibanza ntabwo ari akamenyero ahubwo ni igikorwa cama kiba rimwe mu mwaka. Ni umunsi mpuzamakungu wahariwe ugwaruka rw'Abadventiste b'umunsi w'indwi. Rero mu byo bategerezwa gukora harimo igikorwa cyo gutanga amaraso. Nico gituma turi hano mu kibanza, ntabwo mbere ari amaraso gusa, turanashika no ku bantu bari hanyuma y'abandi. Ego ndiko ndabyumva neza, iki gikorwa cyo gutanga amaraso ni ubufasha nk'ubundi bufasha mu bisanzwe mukora k'uwo munsi mpuzamakungu. Ego cyane kubera ko ugerageje no kuraba no kuri kino cyapa kiri hano imbere yacu kivuga yuko utanze amaraso abatanze ubuzima. Rero aho hanze hariho abantu bagwara hanyuma bigashika bakabura amaraso. Babuze amaraso rero kenshi turakunda ni kubibona no mu ma groupe dusanzwe tuba turimo mu ma groupe WhatsApp, ugasanga ati umuntu yaba afise umugwi w'amaraso hari umuntu yifuza amaraso yo mufasha. Rero twebwe ngaha turinze tuza tukabikora, ntabwo tuba tukirinze kumviriza vya bintu byo muri groupe, ahubwo aha tuhaza kugira ngo dushobore gutanga ayo maraso, hama nihagira uzo yakenera bace baraba umugwi wiwe baheze bamuronse. Ego tumva n'umugwi munini atari muto cyane ugwaruka rw'Abadventiste mu munsi w'indwi. Dushaka kumenya mu bikorwa musanzwe mukora byo gufasha kuri uno munsi mpuzamakungu ko bari gutanga amaraso gusa canke oya. Navuze yuko hambavu yo gutanga amaraso turashika ku bantu bari hanyuma y'abandi. Hanyuma y'abandi rero bisigura ko turafise ibintu tubaronsa, akarorero ibifungurwa, ivyambagwa, hamwe no n'amasabuni, ni byinshi cyane, ni byinshi. Ivyo byose rero iyo duheje gutanga amaraso nico gikorwa cya mbere duherako, turaheza tukagenda mu kandi karere kaba kabigenewe, hama tugatanga ivyo bifungurwa. Ego muri ko murabikora muba mubikora mu ntumbero yo gufasha nk'abanyamuryango ndetse bari muri Eglise Adventiste. Mwebwe mungukiraho nk'abanyamuryango? Inyungu twe dufise nuko tuba tuko turabitsa mu ijuru, kuko hariho n'ijambo ry'Imana ribivuga. Bamwe bazovuga ngo twakubonye ryari ushonje, twakubonye ryari ugenda amenya tukakwambika, hanyuma maze umwami wacu canke umucunguzi wacu azoheza bishura ati ko mwabikoreye abari hanyuma yanyu nije mwabikoreye, hanyuma duhabwe igitsibo cy'ibyo bikorwa. Niyo mpembo gusa twiteze. Ego iki kigo cegeranya ndetse kibasaba amaraso cyangwa se kegeranya amaraso yanyu, gishoboye kubasaba ko mushobora kugaruka nka gatatu mu mwaka, murashobora kubikora? Nibaza ko bakunda kuvuga ko nyuma y'amezi 3 umuntu aba yemerewe kandi kongera gutanga inyuma y'amezi 3. Urumva rero mu gihe boba babikeneye hama bakaduhamagara ko bakadutumako, nibaza ko tubwiye hamwe twovugana hama tukagaruka gutanga. Reka tubashimire cyane. Ego murakoze cyane, namwe Imana ibahezagire. Amen. Amahoro y'Imana abane namwe mwebwe mwese mwahisemo gukurikirana Ahe Burundi muri rusange. Twongera tubaha ikaze kuko ikinyamakuru cyacu gikorera kuri YouTube no kuri Facebook. Nkuko bisanzwe rero News FC Ego abari imbere yanyu misi yose abaha ibintu babige bitandukanye. Uno munsi twatewe iteka ndetse yo kugendera mu kigo gisanzwe cyegeranya kumbure gitorokanya ibijanye n'amaraso kugira ngo kiyashikane ku bantu bayakeneye. Rero twasanze ugaruka rwinshi cyane nkuko arakamenyero kanje ko kuvugana n'ugwaruka ndetse ugwaruka rw'aba entrepreneur n'umusire. Twasanze ugwaruka muri rusangi ruhurikiye mu ntara ya Bujumbura na cyane cyane muri aka karere Kamukaza, Ntahangwa ndetse na Mugere. Rero twasanze hari abantu benshi, abana bato bo bagiye batandukanye, ariko bakavuga ko ari igikorwa cyiza cyo mu ntumbero yo gufasha, aho bagiye bavuga ko ari ubumwe mu gikorwa. Ibyo bintu rero byagiye bishika ku mutima cyane gusumba ibindi byose, aho bavuga ati ni ubumwe mu gikorwa, ubumwe bagirwa ko baca bakora n'ibikorwa. Twabasanze rero ariko batanga amaraso, ariko nkuko nababwiye twasanze n'abana bato, twasanga n'abantu
abantu bakuze tubasanga muri rusangi naho twokwitwa abajene rero amaraso hari abemerewe kuyatanga n'abandi batemerewe kuyatanga nkuko mwabibonye abana bato ntibatanze amaraso kumbure kuko abari imiryango iba itandukanye bagenda bajanye n'abana kugira ngo ntibashobore kubasigana cyane cyane bamenyereza kumenyera kuba bofasha mu bintu byo gutanga amaraso murazi ko benshi banabitinya igikorwa cyo gutanga amaraso ni igikorwa cyiza cyane ni gutabara abantu ubuzima aho umuntu babugeza ahantu hataba horoshe ariko ugasanga amaraso yawe niya muroko yimumva kaba ari ikintu cyiza cyane mu ntumbero yo gufasha ndetse nk'umunsi wahariwe ibikorwa kuri bo no kubabara n'ababaye no kunezerana n'abanezerewe bavuye mu gikorwa cyo gufasha kumbure gutanga amaraso baca berekeza mu kindi gikorwa cyo gufasha kumbure ku bitaro abantu bafise ibibazo byo kubura ico bafungura ico bambara n'ibindi bintu bitandukanye urumva ko aba ari ikintu ciza cyane muri rusangi turaza turabagezaho amakuru amwe kumbure agize uyu munsi w'ugwaruka rw'abadivantiste umunsi w'indwi batuzengurutse muri aka karere kacu reka dushimire abantu mwese mwahisemo gukurikana Burundi ndetse n'imbuga zitandukanye ducisha ko bino bintu muri abahezi kandi mubikora neza cyane Imana ikomeze kubahezagira ngira tuza gusubira mu bindi biganiro murakoze.